bahari makera tukihaba tukihaba oya agahombo ni kanini cyane turahombye urabona hariko harunguka nyene abategetsi nibo baharimiye natwe bakavuga ngo nisangwe naho nta sangwe ihari n'abategetsi gusa biyimburira ikigori bakimbura igisoya bakimbura igiharage bizanira imiceri bizanira natwe turiko turahwera n'inzara. Yitwa Ntibazonkiza Cecile aba mu Kivoga komine ni Mutimbuzi intara ya Bujumbura benshi bahoze bitirira Bujumbura rirare aha ariko avuga ko ngo hari abantu bashaka kubanyaga amatongo yabo ayo matongo rero bavuga ko barazwe na basekuru. Nirampeba Augustin nawe nyene nimvukira yo mu Kivoga rero arabanza akatubwira inkomoko y'ayo matongo n'amatati arimo. Badata bashitse muri ayo matongo mu 1926 hari mu 1972 mu kwezi kwa gatanu niho je muri ico gihe nari mfise imyaka 16 niho twabona mu mutwenzi mu bucagucagu batanguye gukubita birukana abantu baturira amazu n'ivyacu birasahurwa amaturumurwa turavaho bitwari tuza bariko baratwirukana baribo mugabo twabona yuko harimo abajerere muri ico gihe hakabamwo n'abakozi ba Ruzizi bamaze kutwirukana rero tuca turangara turabura ico dufata n'ico tureka turumurwa nyene bunyamaso amatongo yacu abagiye gutyo. Ruzizi yari yasavye amatongo leta mbirigi imaze gusaba amatongo leta mbirigi yo gukoreramwo bapimiramwo ko ikawa zitwa Robusta zoshobora kuba aho mu Burundi babahaye mu Kivoga rero babaha ahantu atabanyagihugu bahaba mugabo hari hibereye kwa twegwanya gihugu twaba mu mbavu y'itongo leta imbirigi yahaye abo bazungu yari amatongo y'inkizo imaze kuyabaha bari bafashe kontra yabo y'imyaka 5 gushika iyo myaka 5 iheze bace babandanya gukoreraho gushikira 72 rero baratwomora bamaze kutwomora baca bihagira amatongo ya leta n'amatongo yacu baca baragura bahagira iwabo mugabo naho bari ko barahakorera muri ico gihe cirindwi na kabiri bari mu manyanga kuko autorisation yabo certificat ya occupation provisoire yari yarataye igihe imyaka kuko kuva bata iyo ntuze iyo occupation provisoire imaze gutigihe ntibasuye kugira iyindi kontra ngo bahakorera igihe cyose bano kuvuga byari byarahezereye nguko mugenzi wanje yamaze kuvuga izo tarike byaciye byarabonekanye yuko baciye bahakorera gutyo ababirigi babinyagiye ako gace kabo bari bahawe mu manyanga Ruzizi cihakorera mu manyanga gushika batwirukana mu manyanga gushika nubu aho twaburanye baciye baguma bahakorera bari mu manyanga nta burenganzira bari bakihafise bwo kuhakorera we natwe rero tumaze komora twarahavuye turisuganya turatakamba turangara turicwa bamwe bakicwa ndetse n'akamaramaza kabayeho nuko mu ntambara zagiye zirakurikira umuntu wese babona afise karanga muntu yanditse ko yavukiye mu Kivoga muri komine Mutimbuzi uwo muntu yacacishwa ku buhomba ntiyasubira kuba. Mbega turavyumva mugarutse rero vyagiye kugenda gute kugira murinde mushikano muno mu rugo rubanza mubura? Twebwe tumaze kubona CNDD FDD itahukanye insinzi twaciye twitura by'ukuri sentebe ukaba ari umugwi w'igihugu washinzwe kugira utunganye by'amatati y'amatongo n'andi matungo cyane cyane ku basinzikajwe n'intambara. Bamaze rero tumaze kuyitura twaciye tusanga bafise amategeko yabo
aho bagerageza kutunganiriza umunyagihugu ariko twebwe ntitwatunganirijwe aho gutunganirizwa by'ukuri baranditse baratwandikira yuko by'ukuri iwacu basanze hafise amahegitari 318 leta nayo ifise 458 amwe yari yatijwe sosiyete Ruzizi gitangura tumaze kubona ivyo ico nico sentebe yashitseko mugabo ntiyigeze ici rubanza ngo iratushikirije. Aha Fubusa Albert nawe avuga ko bagiranye ibiganiro katari gake n'ababijejwe ariko ngo n'ubu amaso yaheze mu nzira. Twebwe ikidushikanye hano nuko nyamukuru ejo bundi twayazi na buramatari na musanteri n'umukuru w'umutumba n'abari bahari na Deza ayaserukiye umusikiranganzi w'ibidukikije tuvugana ibyaho hantu ariko harubakwa bahagaritse hama rero tuca tuvugana yuko agenye komisiyo mu busikiranganzi bari abantu batatu hama mu ntara bari abantu batatu muri twebwe abanyagihugu batsabagena abantu bane twararindiriye kuva itariki 22 z'ukwezi kwa kane gushika uyu munsi itariki 28 z'uku kwezi kwa gatanu iyo komisiyo twarayirindiriye turayibura hama hagati yaho twebwe twaragiye kuvugana na buramatari inyishu yaduhaye yavuze ko abisikirize ubujejwe by'amategeko mu ntara ubujejwe by'amategeko mu ntara tumaze kuvugana kenshi nta kintu aradusikiriza mbere yaho kandi twarongeye turagenda hariya mu busikiranganzi bw'uburimyi n'ubworozi turavugana n'uwo wabihaye nawe nyine ajejwe iby'amategeko nawe nyine ntacyo yatubwiye ngo amakete yanditswe ngo mugabo ajejwe kuyasinyako kugira ngo iyo komisiyo itangure ngo ntibarayasinyako na bugingo n'ubu ntacyo turabona kandi cyatumye tugaruka ngaha mu Kivoga nuko batubwira ko ibiriko birubakwa ari kibanza cyasangwe ariko uyu munsi tukaba tubona yuko atari kibanza cyasangwa ahubwo ari igorofa iri kirubakwa iduga none ico cyatumye tugaruka kandi musante yavuga ko aho nyene bahasikirize sangwe ariko tubona ko atari sangwe muri iyi minsi aherutse kuvuga wenye n'ubwiwe ko bahagurishije amafaranga bayasira kuri konte ya komine akaba ari karavuga ko bagomba kuyakora kuri konte ya komine aje kuri konte ya leta ni mwumve namwe ako kamaramaza aho musantera gurisha itongo riri mu mburana kandi noneho leta twebwe ntitwategerezwa kuburana kuko twaburanye n'uwagiyitirira leta yategerezwa kuduha itongo ryacu twanyazwe 1972 imiryango yacu irinze kwahonera kandi tukomogwa n'abatari kutwomwa igitaye k'iyo sosiyete yoyo yahakorera mu biringo byanarenganye byo kuhakorera kuko yahasikirijwe itariki 4 z'ukwezi kwa mbere 1929 niho yaza hama twebwe abavyeyi bacu bahashitse 1929 ni kuvuga egome 1926 niho abavyeyi bahasika niho twahaba hama sosiyete yagiye gutangura ibikorwa byayo yitwa Ruzizi 1937 ariko 1945 yari irangiza ibikorwa byayo mumve ingene twagiriwe ihohoterwa ryo kunyagwa amatongo yacu ni sosiyete yahejeje ikiringo cayo kusika uyu munsi ni kuvuga umucamanza yaciye urubanza muri Kibonowa twariyumvira ico yisunze turakibona ego imbere yuko tuja mu manza mutaba ego muvuga muti mwebwe haraje intumwa z'ubushikiranganje hanyuma mugabo izo ntumwa basanga hariho inyubako ziriko ziraduga none kuva izo ntumwa zije z'ubushikiranganje izo nyubako zoba zarahagaze canke boba barabandanje kubaka ahubwo bari bahagaze gatonya tuca tubona kumenga izo ntumwa
y'ababuramatari y'abamusitanteri y'abadeja w'umushikiranganje ahubwo bari baje kutubohera amaboko imugongo kugira ngo abantu batangure inyubako zabo ziriko zirabandanya uyu munsi ziriko zirababa gushika ku madirisa natwe niho tubona tuti turabona ko turiko turanigwa n'abatari kutunigwa kuko administration y'ubu ntatsi tumariye iyumvira musitanteri yemera kuniga abanyagihugu biwe akagurisha itongo azi neza ko abo bantu bahabaye nico gituma twebwe turiko dukoma induru dutabaza nyene icubahiro umukuru w'igihugu ejo bundi aheruka kuvuga ko uwukoze ku munyagihugu abamugiriye nabi baziruka none ubu unye uyo musitanteri yirirwa aduhiga kandi akaduhigisha inkoni ngo adukubite atwomore muri ayo matongo yacu natwe rero tukavuga tuti tuzotuma tuhagwa ubu turindire nyene icubahiro na bugingo n'ubu twahaze ntituzopfa hagira Renovato Ninazwe umukuru w'ishyirahamwe riharanira agateka k'abana n'imiryango iri mu ngorane ati iki kibazo na twebwe turakizi muri 2017 niho bitura umugwi CNTB mu byo wari ujejwe wari gushikiriza abantu banyazwe amatongo ya mu rwego rwo 2022 babituye nabo nyine bagira amatohoza baca basanga by'ukuri iryo tongo ryose ryo mu Kivoga ringana n'amahegitare amajana 176 baca basanga by'ukuri Ruzizi yari ifise amahegitare amajana 158 yatezwe gukoreramwo kandi baca basanga n'igihe yateza kuyakoreramwo cararangiye rero baca y'amatongo ya Ruzizi acaja mu minwe ya leta ikibabaje nuko leta yacijanira n'aya matongo y'abanyagihugu naho nyene irayishikiriza uno musi iryo tongo ryose ringana n'amahegitare amajana 176 iri mu minwe ya leta n'umuvyeyi nitabaranye isubize abo banyagihugu iyo muryango ajana 31 mu gateka kabo kuko n'amatongo yabo kuko n'igihe bangazwa leta ntiyigeze bashumbusha irabinuganuka ngo abantu yabashumbushije mugabo nta ntango bashobora kwerekana ntiwoshumbusha imiryango amajana 31 ngo ureke kwerekana ahantu wayishumbushije iyo miryango ibayeho nabi ibayeho mu kababaro mu bukene mu ngorane mu kwangara mu kutagira aho baba baragowe cyane ku buryo leta itoja gutegura amatora itabanje gutunganiza bene igihugu niyo yategura neza ishikiza iyo miryango nta n'imanza zari zikenewe kuko by'ukuri ni ibintu bigaragara ni ibintu biboneka n'ahantu babaye kuva mu 1926 barahaba bangazwe 1972 uyu munsi niyo bashikiza amatongo yabo atakintu kiriwe kirasabwa nabo bubahirizwe mu gateka kabo baragowe bari mu ngora ikibabaje rero baba bategetse bari kubatunganiriza harimo musitanteri na buramatari n'abandi bo muri ministeri yeje by'amatongo baca bagenge muri y'amatongo y'abene igihugu bari kubaha baca bayahaba abagwiza tungo ariko barayubakamwe amazu nkuko mwabyiboneye igihe twashika hajya kuri ajya amatongo mu Kivoga ni ibintu bibabaje biteye isoni n'agahinda leta niyikubita gashi abo banyagihugu basubize mu gateka kabo nitabikora twebwe mwishiramwe ryacu zokuyaturera amaboko tuzokwitura inzego zose zishobora gutunganiriza iyo miryango amajana 31 twiture yaba president twaramwituye tumaze kumwitura yarashizeho abantu babikurikirana no munsi amarizi nta kintu kiboneka bariko badufasha bigaragara ko n'abahafisa amatongo arico gituma badashoboye kudutunganiza turitura isentare jeje kubahizwa shingiro nitatwubahiriza zo kwitura za nations unies twitura ama ambassade ari hano muri kino gihugu kugira nayo dufashe gusemerera iyo miryango isuzwe mu gateka kandi tuzoshobora kubyihanganira. Desire Nsengiyumva buramatari w'intara ya Bujumbura nawe nyene aya matati arayazi aho twayaze ku telefone yatumenyesheje ko naho abanyagihugu bashobora kuzoronka amatongo yabo avuga ko yose atabegukira kuko ngo harimo aya leta. Baraburanye urubanza baburana harimo inyungu za leta mwagiye gushikiriza leta hanyuma abo nabo ngo bari bafisemo amatongo mu kubashiriza bavuga ngo bazovugana na leta mu kuvuga nta rubanza hagati ya leta n'abo bene gihugu kugeza ruhaba n'abo bene gihugu ariko baravuga yuko bituye
urwego mukuru w'igihugu ryanuze conseil supérieur de la magistrature ubwo nago sinibaza ko bworoshe guca mu gihe bataba barituye rutagihereye hasi hanyuma rero impande y'ivyo bagize imyigaragambyo tubaoblige kuja kubavugisha tabwiye yuko naho uramuka babahaye ayo matongo atubaha amatongo yose kuko na leta yasemwe amatongo twumvikana yuko inyubako ijya hangaye kirubakwaho ihangare ya leta yubaka mu mugamba wa paydagere no kuvuga ni financement y'abanyamerika ikiri zo kubakwa hajya ni forage y'amazi abatayano bagomba kwimba hajya kugira ngo abarima itomata ashoye kuronka ngene bavomeretse cyane cyane mu gihe cyo muci izo nizo activity twumvikaye ko bazokorera hajya kandi abanyagihugu bari bavyemeye cyadova dufashe dushizeho commission kubera jewe commission tagenda inoma rwa mushikanganje twara propose amazina yazo muri zo commission aje mu ndahanda bahajerdike ikomeye yatanga umuntu nabo nyine baratanga abantu bo basavye ko tubashiramo batatu twagomba kwashiramo babiri rero kubera ibyo byo kwiyamamaza bikibatwaye bavuze yuko bazotangura gukora mu ntuzeye inyuma y'amatora aho urumva amatora ni mu ndwiza urumva nta kintu kinini kirimo rero naho ikibazo kiri ngo kuyangana gatoyi aho naho tuko turubaka baguma bagira amakengo ngo n'inzu y'umwene gihugu ubu yasinze y'umwene gihugu ni hangare ukuntu yubatse natwe yarateye amakenga ariko kuba ari projet yabitegekanije uko kubera zo hariho aho gusyera ibigori gusyera umuceri ibintu nk'ibyo rero twibaza yuko hariho izindi nzu connex bazokubakamo kugira ngo igihugu gishishikare kureba neza bisigaye nuko nta bindi birebire bihari byo gumuka bubireka bakarindira d'abord commission ikoranye izosha ifata position hanyuma ne babona bavyansabone kwitura ubutungane